Wazita kwanza abantu baje cyane bajanye. Ibinye ni public niyo ishobora kumenyera bagabo. Ubona abantu bajanye ninde yazimvye yundi. Mu ex wiwe naye. Ex wawe. Je tugwe nuyo yaranje cyane wanje onye. Jackson kwa bali bti wanje. Tukicasha kigwa mu mutwe ndavuga ati why jesha kwiyumvira kuza kuraba abandi bakoga muri ville beza beza. Basizwe ko imitahe n'abandi bahungu. Kaza kuraba amahaso kaje wanje nari muhira. Ibaze. Kwira mu cyaki imitahe arabi wanje. I have to. She's my wife. Gusa nyene mugabo rero sasa Jesse zibire babikunda byo kuja ku ma social media anyica udafuha no ukunda umuntu urafuha gusa umudafuhira umuntu mukunda mufana n'umukunda urafira gusa mwizera sinejeje nyene gusa mugira umuhungu wese kaja mu rukundo play your part playing a part ya kuri bikenewe kuri mbwa zo guheba zo bwati je nakure n'umuhungu atari yimba katara muhimbire wowe kuri wewe Lex urumva uramushimira kuba yaraguhevye no yaraguhevye cyane wamuhevye no yampevye namuhevye cyangwa maraheba kuri distance no oya wewe twakundanye kera ataje hanze je nta expression fise kubera ko je nakuze nkunda kwiga d'abord chakabi nacho meje no kwiga university ntanja no kwiga no kuvinze gukora cyane ivyo byo rukura senda bijamo cyane nabo batafite ama expression fise jewe urumva uko biri ko siyo sheri wa Biggy atamuheba la meuf là yatanwa yo yarakoza ugora thank you ubera mushimiye Ufite niyo urasiye none nuri we nawe cyangwa ujagiye cyangwa uyu oya oya twarayingwe aho tukivugana ujya tuvagiye yagiye toko tupanga mariage cyagiye nyene no mabuje ngafise nk'utwanka tubiri no mvuze wari wamwibagiye kubera ufite kumwibagira bafite ijya ntuzuva kumbe ngo urababaye ntumva ntuwofungura mengo ntiworyama ntivyarashitse ingene ntiwofungura ntiwaryama vyarambabaje sana bro hamwe ndafungura kuko umukobwa we impamvu vyambabaje abantu bose bamufite wowe ntawe wari umuzi nawe wari umuzi nawe waramukoreye amashuti nijye nyene nijye nyene wari umuzi no shira muzi ufite jere kugira ngo bagenda ndabahuruza ndafise rero shooting bakoresheje ndeka ninumire kubadita Biggy romantique ndababwira oya sasa nega jengene meze jewe je ndi umuntu ndaboje sinkunda kugabira ico kirazwi ntamboje ku telefone yanje uzosanga kuri ekran guma ku uyu narashaka kumushira kuri ekran indani hariyo uwundi cyane oya okay nacho chakabira cyo je ndi mu bantu sisha kuvuga sisha kwakomera ko dukunda n'umuntu yego ndagupostinga ndabivuga no bagenzi banje ndabivuga that's why uvuga je uzosanga nyeje ntaraje niteza nivyo inkundo wapi ukara n'umuhungu hari umutipe twakoranye ikiganiro mu mizi mwatubwiye ati utagira amahera nturongore ntukunde ntugire ntwara urukundo utagira amahera babishe ntuze yitwa nafata Idrissa yarabivuze ati utagira amahera t'as le droit yo gukunda tiango tenga zino gutanga amadora kugira ngo uzohore odi karibu byose bitsemo haleluya Biggy uri mu bikinga ndakuzimane kwanza what is this ndakuzimane urabona uwo musore umuntu agutesha ujye gwa muhe ukunda wonyene reka ndaje oya aha tamuko nyene ibi ni biki birabene zobona gute baje shini bajanye je muganda amaze kubona ntibajanye icyo barajanye baze kumva urusaku rw'ibi bintu bazite kwanza abantu baje shini bajanye ibinye ni public niyo ishobora kumenyera bagabo ubona abantu bajanye ninde yazimvye yundi oya watimvye undi ninde mumeze neza uri mu bikinga habi Jenje kuraba n'umuhungu wanje ngaha basonga bugare Jenje kuraba n'umuhungu wanje ngaha Blanche ni sawa kutakura ku muntu waga mugenzi ndatekereje ndashima kwera ndatekereje niko nyene sanzwe ameze imisi yose nitwa Gloria naho tutaje naye Gloria niyo mujama ambwira ngo ari mwijara sinzi byo haje gukora aho yaraje kunda musanga aha ni muhiri wacu aha ni muhiri wacu karibu naje kwa musavye ngene gusa Biggy none Biggy kugira ngo ufatwe n'ibintu byo kuza gucapa je ico kiniyo fenomena na data biwiyizi mapenzi yamenifika okay mapenzi ibi byo ngatura bishikako wowe wicapisha jewe ndagwe story yose sinda gwingeremeze uyu muhungu bitwara Andre by the way Andre Arts no mucafyi namanye kuva kera akamenya hehe uri na small official king ya Rockstar Kingdom uravyibuka
ahubwo hajya tatuzinanye aho yareka wa tumenyaniye ni kuri umunsi tuzana na Obelix ahantu hari epfo muri industriel na Obelix turavanayo tuzananye Munyakabiga ico gihe nari nazanye tableau ya DJ Israel namucavye okay hanyuma bicara none za histoire nshaka ubone ningoga unyarutse ko Jeff siketa mfite n'ikiganiro no ndakwerekera sasa iyo munga twaze kumenyana turamenyana ico gihe hari kera gose ma 2018 zefuko hari kandi 18 iyo nyamva ko ari kera sasa no mujama rero kumbe yari umufana wanje kinyakimya yenyegetse Sasa kuri National Official Dr. Kingdom ne manager wayo but Dr. Kingdom yari label y'abarinzi benshi ico gihe nayo managinga none nkiko kuri Buja FM twadufise na Bujumbura TV twadufise Bujumbura TV turi kumwe n'abahozi ozirakoze turi kumwe na Darlene na hayo ujya ujanye n'uze kivyibushe kumwe na Scott ujya si wa Magic Channel twari kumwe na Amisi si wa ihuriro Buja TV y'abantu benshi twari kumwe na Minushe uzo kumwe n'indegasha muri shubwo ntihatera ico gihe n'utwaye kumwe n'indegasha yari YouTube channel Bujumbura TV Buja TV itandukana Buja FM okay ni Bujumbura TV ico gihe sasa rero umva abantu babaye mwiri babangana y'abantu bavuye ku mantu atandukanye je mbwa nkini kuri Buja FM twakumana twa na Amisi aba pro cyane vyatari ngo abo twaba pro nyene kwa ico gihe nyene twari tuzwi wa Buja FM wari uyizi ico gihe bari bazi kubera yuko ndibuka ikiganiro bankoresheje ico gihe nico canugurira imiryango gushikana uwo twenze kubitaha Biggy yarambere umugisha kwe ico gihe yarankoresheje ikiganiro hari muri 2018 cyatumye ndonka ubwa mbere isoko ivuye muri Amerika muhugu babaga babigutuye bari bishaje babigutumye bibashire adukwimbe babizane katubanaye na tuyaga avuga mama ni mukari ndugu yangu okay ico gere tumaze kumenyana jewe rero ndategura lancement officiel Dr. Kingdom nabwo yari label yari CEO yari Sage Wise yaba mu Bubirigi yari label y'abarinzi atandukanye abarinzi baba Cameroonais abarinzi baba Birigi harimo Sage Wise yaba mu Bubirigi harimo David Pop mu Bubirigi harimo na Chrissy mu wundi harimo Nasha Flow harimo Berry Bernice yabaye premier dauphine wa Miss Burundi ni benshi babirimwo harimo n'abandi batandukanye baniruza photographe harimo Kim na makeup jagira makeup abantu benshi cyane yari staff nini cyane tugana twafise muri ntuze muri FB bimbo naraje diko navuga ijambo nyene nka manager nyene mbenza mbana ni photo I was like ya photo yibuka yego yaje kuzana ifoto ndasubeshi sukurambiye ya mafoto zafise yose je ifoto yinyacapye giha kane nibyo yego oya abonye ni gatatu hariho iya indi imwe yari muri cadre y'intuze ya Crayo hayindi yari muri cadre niyo yari muri cadre y'intuze ya hariho n'indi uri kumwe n'umukobwa nimba ari umusheri wa cyangwa Max wawe birabaye jewe hamwe niyo rero okay tazitatu sorry walai kandi aha wasanga hariho umuntu uyu mutatu yu usanga ibyo biyo nkuru atayazi gusa byari bya kera ibyo muri 90 na kangahe none kugira ngo wiyumvire kumucapa Biggy waramufana so point nyene nigiki basi ucatuma umufana cyane je Biggy vraiment yambereye umuntu mwiza kandi urumva aho hari igihe ukunda umuntu utamuzi hanyuma umaze kumubona akakudeseva bivanye na ningena mezi urumva wowe wamukunda utamuzi nigiki catuma umukunda hama kigatuma nubu après iyo myaka yose ukimukunda Jumusa mbere tuyaga d'abord ibintu nyene yambwiye numvise ukuntu ayaga numvise yuko tanziko biratuma nyene naje ngira yinde na jene imeze ukuntu imeze fresh ice ndamukunda nyene bivuye kuri ivyo hanyuma nsanga nyene no muri pratique uko yimereye n'umuntu afise umutima mwiza cyo guteza imbere ubundi kandi ugasanga bikoze yatanyungu aviteze ko mugabo juste gusa uwo mutima gusa wo gushima nyene
impano y'umuntu akumva yuko ibyo gira cyakoze kubwiwe. Okay. Biggy sasa rero doga. Ndaza kuri ndiko ndayiza ko rero. Sasa rero mu nyuma amaze kugenda uko twaze kumubona kumenyana amaze kubona ko abishobora ndavuga ati yo sa musaza jewe cyari nzo gufasha ibyo ntafise kugwa menshi kumva deja atapa neza yibona amacapa nk'uko nyene bazimvye of course nyene wisaba ko nyene akafunguka ataka kameze neza gusa no mu boss ari wewe udufaranga ampa donc yibaze ko abari duke mugabo Jenny bon ndashima kuko vraiment abantu banshorera kenshi iyo ya mbere no comme cadeau mugabo izindi zose yaranshoreye umu ex wiwe naye ex wa je tugwa nuyo yaranshoreye wanje onye jaise kwa bali tiwanye kandi nikindi naco kuri Black FM yamye antumako amibiraka byo kwacapa kuva bakiri mu Gasenyi baraja mu Ngagara gushika n'ubu bari mu Irohero yamye arumako nkaja gucapa amatablo y'indani cyanye ku mpome donc urumva egara bwabona gwe byinshi umva muri Black muri kandi wose yaraguha amahera hohore baye ho yahamwe ndamujye kwa kantu basije amakomisiyo afite umutima mwiza Biggy vraiment sana munuze mu Gasenyi wahacafite no muri Ngaga muri Disney wacafye muri Black FM nayo munuze wahacafye rero jewe ntashaka kuri rero nginda kivuge gute kugira ngo okay rero sasa ngene zagenze ni kado ndashaka gutanga mugabo wowe nawe iyi musanzwe jange musanzwe dabo ifoko ranje nibona ifoto wadufoto wadiyizi muyifoto dufoto zisanzwe tumaze kuzibona Mwana nkizi iragisha ko ifoto ibicafye n'amaboko bafite y'impano ije mapane byo bazungu atuzana ije kutwica mwana afite impano ko dushaka gusa ko wajya kutihaye adiyo sirata Jackie tubikate wabona anyway come on okay so rero kubona kubona impano yagucafi biraryoshye gusumba nje mapare rero nk'ifoto nk'iyi kubona iraba je birangirira cyane gose that's why umva ndayikunda yego kameze fresh adresi ko twagusanze bumeze neza cyangwa ufisade waciye byemeze neza kwese mva ngewe tunyene nashimye kwabona ngaho okay kare mandara so rero mu bisanzwe rero rero maze kubona ko afite impano bati kandi ndamusupporting ije nshobora umva turaka ngenda muha apazo turaka kandi nyine abandi bantu ngenda muhuza nabo cyane benshi kwere musaza abastare nawe aragaruka gushimira ko umuboss ubu niko mushimira nyene kumugushimira nibinyene ega nukuvuga merci yigira kwiye kuko umuntu yakuvuga merci yigira bikwiye simaka ngo kandi woduhuye twasangira tugaciringa tukavuga tuti muzeye no musi turi mu kazi turi mu kuryoherwa turyoherwe ibindi byo ni byinshi cyane ndamushimira cyane gose Biggy vraiment nama namushimiye n'ubu ndamushimire kandi ni byinshi amaze kunkorera by'akamaro nk'ivyo byo kumuza nabo ba star benshi amaze gucapa niwe ahora mpuza nabo bajya ba star baza ba Konde Boy ba Rayvanny ba Bruce Melody ba Deben bose turamaze guhura ari trio Biggy aba yanciriye kandi urumva ndakura umugisha nyashaba cyangwa gusigira kanoti kameze nayo nkabo babaje ugasanga ndaronse akantu nyene ugasanga ndamenyekanye abakiriya bakiyongera byose urumva source baryavuye kuri Biggy rero sasa ni mabyo naciye mvuga rero nanje mwenda ndamushorera vyumva si byagusa nanje ntamwo ko je wumvise ko tonex bari barabacafye bigapfoya bikaja mu bikategori ya ivyo bya kera byakurangira ntabwo wumvise wowe turumva senabuze menshi ahubwo navuze ati sinzi uwo yarajema ndamutatira akunda natiko twakunda yo yacafye gusa ifoto ntagiye ni sister wanje nareke kubihindukiza Landry uko vyo babiri kose umuntu wese aragira ba ex nibizana wari ufise ubwoba ko none n'uyu unyo wowe wacapije uzava bifwaye nangena twinga dabo boss nuzero zuminga babe neza kwanza wangena twenga bigire kandi akwaje atweze yahamagaye imitahe hari igihe ubana n'umuntu karogera tukavuga sinzopfa subiriye je ibintu wowe kuri wewe Lex urumva uramushimira kuba yaraguhevye cyane wamuhevye no yampevye namuhevye cyangwa marahiba kuri distance no kuri distance oya wewe twakundanye
kera ataja hanze amaze kugenda hanze umva distance nyene arambwiye ati jewe ama distance ntaho nshoboye I was like okay not ushoboye ngiriki akibikubwira wumvise umeze gute urababara nyene umuntu ukunda hamwe mu utera imikoshi watwe badufotoye ukabona n'ubirasi none niko kiwacu wazi ijambo kwa twakundana uraje ko yagucavye none mu mari randiwe nibisanzwe randiwe none twebwe ifoto natwe ho bari ibyo babitakanye sinibaza yuko ari umukoshi wiwe canke ikintu ahubwo wowe bisengere uvuga ati Imana ibihezagire urugo rwanyu hanyuma ico gihe none nanje bambe Biggy abihevye Timo wambwiye byarakubabaje wowe nanje ndakubajije uramushimira kuko urumva iyo ataguheba uyo ntimo mwarahuye nta kero busa sinamushya ko nabashije gute wacha sigwa x wacha sigwa x avuze donc avuze x sigwa expired majambo yose experience avuze nacu rero mbona bwa sinamushira kuko yarakubajije ati ko umushimira kuba yaravuyeho Nasi zo ina vuzi. Mugabo nyene ndamushimira yarakoze ikintu cyataye yakoze. Oya niyakoze. Yaragiye. Ni uri proud no. Yo I'm proud of. Nimba the proud cyakwe. What's so proud muri ibintu nk'iki. Ndaba yo foto ira. Yo wambere kurebe nibi bintu. Vugisha kore. Ikintu mvuga uti je ikintu ndamaze. No ibintu umuntu numwe nari bwamukorere nari bwakorera undi muntu ariko ndiko ndabikorera. Je badaba ntara general ex bashifise je. Ni bangahe? Wa vrenu ya nyene. Abandi barabafuna. Oya ofite ari umuntu ke kuko bajere twa tumeze. Uvuga ngo ofite mu blaga n'umuntu ushushu sheri bikibe kurukuruku mu byo mu blaga. Ukuntu nyene ucangamutse abana wari wararangije ubwo mubabwira ubishira mu bamafoze sport. Suko ndabwire. Haza byo mu bwana. Cyangwa ibyo abantu nyine usanga mu blaga n'umuntu gusanga mu blaze sana. Ngo nimukunda ngo mu blaze sana. Abonye ntibabura nyine mu buzima. Nitubeshanye. Mugabo bimwe bya vreva twagiye mu rukundo tuko turapanga sote sibaga dupanga ivya mariage cyatu ntitubipange muga turi mu rukundo vya vrai turi sheri shushu bebe jute byama joy iki niki niwo nyine nagiye nta wundi je nta experience fise kubera ko je nakuze nkunda kwiga d'abord chakabi naco imagine kwiga university ntanja no kwiga no kuvyo gukora cyane ivyo byo gukora sinda bijamo cyane nabo batavye ama experience fise jeyo Njyewe shiba ndiko ndabe ntituri kuri YouTube waje muri comment agimenya ndika ati je Biggy mushawe ndamuzi no je ndamusorore none were bonye yivuge basi nta nuhari avahe kietse bonye ntavuga havuga abandi avahe urumva uko biri ko siyo sheri wa Biggy atamuheba la meuf là yatanma yo yarakoza ugora thank you ubera mushimiye ubitaniye urasiye none nuri we nawe we nawe cyangwa ujagiye cyangwa uyu oya twana yingwe aho tukivugana sindi ngane ko kurabana yingwe si nzenze uvuze kurabana yingwe ngo niduhe twogwana oya basi ni façon de parler mugabo urumva yari tuvugana wapi ntana gato wapi aciye woturira ni kuri kurabana yingwe ofate ntana bigiye vuga ngo yasaringo biriwe gute ngana gute kugira wihomete genre ugaruke mu bintu wumva umenga kuko urumva wambwiye waramukunda bien sûr sivyo hanyuma arakubwira ati bihagarare kubera distance non seulement ko wari umukumbuye kuko umukunda araguhevye antu twabira kubabaza mu mutima ça pris combien de temps kugira ngo ushobore kugira ufite mu mugihe barasefta abantu bose bikunda gufata mwanya nk'indwi ametweze ukwezi niyo periode kesha no bose ma relation y'urukundo nimufata kugira ngo ibagire ujya mu ha mu kwezi gwezi cyasuye kuri ntuze nyetana umara akabanda no mundi buzima habo gusa avuga uti mwanya ngana guto gaso yo kundana kandi yego kuko kuvyibagira kuvyagezo of course byaranyarutse ukwezi ntiyamukunda umwana wa mama ntiwari ukunzwe ukunze wari wamwibagiye kubera ufite kumwibagira bafite ijya ntuzuva kumbe ngo urababaye ntumva ntiwofungura mengo ntiworyama ntivyarashitse ngene ntiwafungura ntiwaryama vyarambabaje sana bro hamwe ndafungura kuko umukobwa we mpamvu vyambabaje abantu bose bamufite wowe nta wari umuzi nawe wari umuzi nawe waramukoreye amashusho nijye nyene nijye nyene wari umuzi ano shira muzi afite kugira ngo bagenda ndabahura uzaku ndafise rero shooting bakoresheje ndeka ninumire kubadita
ndigiriye Bigari romantique ndababwira. oya je meze je ndabo je ndi mu rukundo n'umuntu je ndi mu rukundo mugurisha mugamvuga ibyo nabo let me tell you je ndi ibintu by'amateka araza barakora amashuting y'amafoto je nagira n'imiburi agiye après iminota imisi ngahe Biggy bazoba bagize mariage ujya tuvagiye yagiye toko tupanga mariage cyagiye nyene no mabuje ngafise nk'utwanka tubiri fana tubiri je nkumva afise nk'utwanka tubiri ujya giye n'utwo dupanga mariage no bundi sasa nega je ngene meze jewe je ndi umuntu ndaboje sinkunda kugabira ico kirazwi namubuje ku telefone yanje uzosanga kuri ekran guma ku uyu narashaka kumushira kuri ekran indani hariyo uwundi cyane oya okay nacho chakabira cyo je ndi mu bantu sisha kuvuga sisha kwanga kwemera ko dukunda n'umuntu yego ndagupostinga ndabivuga n'abagenzi banje ndabivuga that's why uvuga je uzosanga nyine je ntaraje niteza nivyo inkundo wapi so rero mpamvu nawe nyine yo kujya twakundana nawe niko nudukunda ketse gusuguyunye hakiyongeraho ko unyewe dupangana byinshi turabana hafi tugize iki bahava biyumvira ngo kwereka ingoma ndamubaza aba ex gusa mugabe ikintu cyose kiragira urabanza ukarimugwira ukarukurayo gose hamukaza ugashika kuri wara ujya kahise kadufasha kubaka kiza fare ko tumenya kahise kugira ngo dushike kuri mabujanga anya iki kiganiro nta license gukora ikiganiro na Biggy je license gukora ikiganiro na Ron ibya Biggy muduha iminsi mikeya on va continuer muzobibona mwebwe hazoba hariho amasite je ni episode akira mubwiye nti kana uzobibona namwe nawe nzo ndababwiza ngo ndabaha exclusive namubwiye ati I will make you happy nzo mu making happy uno mwaka uyunye muzobo ya kamera ni wabeshe Biggy vraiment ari romantique kuko n'abahungu bake cyangwa abantu bake ashobora kwikura amafaranga agacapisha wewe duhere kuri wewe wamushapisha wagiye wewe muchapa ukayimuha iyo foto je no muchapa nkayimuha wewe kana taturakora jewe ya bikoze uvyange ndayivuge nzobikora gusa vraiment Biggy kweri ari romantique kuko uravye uburyo byamutwaye kugira ngo ndamucapere iboro antuka urabona yuko kweri afise umutima kuri uwo muntu none nk'ubu Biggy reka basije ndakubaza kibazo gisanzwe nk'ubu uyimuha marke uranavuze ko wabishize mu buryo bwinshi hanyuma byamutwaye n'umwanya kandi nawe wakoze ikintu uvuga uti n'amateka agaca yigaya cyangwa ntabishime donc urashaka gutanga ikintu ndagwe none niba ntabyo nkunda novuga nti iyo mpegabira yo mahera naho reka abantu dutuma namana mayasumbaye urahonga n'ubugesera bukado ndadukundana ndakwigira ukintu hari muteza kumenya umuntu mukundana ifu umugire like umugire mwiza umushe imitahe kuko kinda gushaka imitahe uramushira ko agiye ati dushaka ko dusohoka no muzi bon dimo reka uzoje birasanzwe dufate nk'akarorero je nshobora dukunda kaca mbona ibisuko wapi kurabira kuri jewe wera woza wagwevye girako ora gudai je nshobora dukunda wazi gituma je mpandaba je nafatiye akarorero kera arashaka amubiye umugenzi wanje geze kugura twicaye mu muze mu muduga turi kubona gonga kwa ndike kora umukobwa wundi hanze abona karafite umukobwa akundana tugicasha kigwa mu mutwe ndavuga ati why je shaka kwiyumvira kuza kura abandi bakobwa muri ville beza basizwe ko imitahe n'abandi bahungu haza kurabya amahaso kaje wanje nari muhira ibaze kwira mushaka imitahe arabi wanje Biggy utimya vresa no nuko nyene ta je okay je baze wo mu turi kwa mu muduga iyo ni kara yo nshusho ndakubwire rero sasa cyo turi mu muduga turagenda kera muduga ndakigaye ni imodoka gwanje ya mbere nguzi modoka mbere nguzi ndavuga ati yose namusaza wegenda woja kwivura tugenda tugenda napimera imfisi ndaguzi modoka mbere imfisi anyuma bazo muniga buru turagiye dushiye muri ville eba muri ville wala kwa ni cya tumambe arahindukiye uko shagonga kandi usanga ari karabundi mwana baje ikara umukobwa atari nuwagiye kuraba atari na wa musheri wiwe sino mukive ihamgo uruva byo ibaza ngo bameze babizi ndamuraba ndabangoye imodoka yanje n'ibintu hagize bitameze neza naco gica bimenyesho canke imicigo yongira biti mugire muri kuna mukobwa of course abavye babambo hajya baba hari go bamufashe mugabo abavyeyi nye mu vyagiye atwara ibintu byinshi asanga yafatiriwe cyangwa avuga ati je fisa abana abandi ndera afise inzu ndi hafi ivyo kugira iki ifoko nawe umukobwa bame nk'umutipe kuno mukobwa runaka umwitaho nawe oje kuje kurandi bakobwa muri ville
kupani kurandi bakora muri ville bwira gwawe mwiza ukamugira neza utabaho banza umurabe umukunde ari mwiza ndabota kumukunda ukwari kujya nyene ameze n'uburyo cyangwa bwiza byo kujya ameze umukunda kujya nyene maze kumukunda rero sasa mugwa muhindura umwe ko baroshe cyane guhindura meme siba muzimvye mugabo biroshe cyane nimuza ntizimvye kandi wewe ni sawa ko wemera ko umukobwa bazimvye ntaco bigutwaye no bintu hariki none nkore uburozi nkora amahera ngana amankora nayo nagwiwe Patrick abyumve ujyaye ntazi ivyari burya wishiya kamera gusa n'ibindi bisho byaco gusa Yamuniga reza ajya kanyosha ari babyane nko mukanyosha byabe uri komine bido komine ni mustare mukanyosha baramubeshera so rero majamake ko kagaciye majamake rero je mukadukunda ndamufata neza ndamudukado ku buryo uvuga uti jewe ni namwemerera nkamubwira on suppose par exemple ko iri muri yone ndagaha ya karorero ntazoba baravuga ati jewe bigarasesagura amafaranga yayangabira ntavyo ashobora kuvuga je mugavyo ngora arashaka kuvuga ko yuko nanje mbadamuha n'ibindi bisumba ivyo big afsan I have to she's my wife gusa nyene mugabo rero sasa je sinzi ibintu babikunda vyo kuja ku ma social media anyica jewe ashaje papa none yuko bamugutwara none iyo umuntu mugize mwiza ico ndakubwira kimwe uyo uri mukunda n'umuntu wo mukwaca n'umuhungu peu importe we kora party yawe bamugutwaye it's okay wakoze uragigira kuko ugiye kumaningisha ngo mfise ubwanwa nkamugeza baramuntwara hakura gwaye mu mutwe nofu hadonga nofu bamugutwara unyiri washavura gufuha oya de nature no t'es pas jaloux udafuha nto ukunda umuntu urafuha gusa umudafuhira umuntu mukunda mufana n'umukunda uramufira gusa mwizera umukumwiza amaze kumwiza mwico gihe bica bituma nyene wowe wumva umengo uri free ahari hose as long as akubya tugende muri ibi it's okay ugiye gufuha sample ko umengo umucunga uri ngora video no mwico gihe usanga nyene we nawe upanika mu mutwe ameneka we cukora gusa ugati behe uri hendi ngaho it's okay uvuye gusa kumwe kwavuyeyo canke nari ndaha video ndimo ndakubwira ivyo birakwiye communication is the key is everything communication bisigaye nibisanzwe ugiye gufuha wowe ukundana gute n'umuntu Neka piki nk'ubukozi nari n'abantu bose baba star aho pakore je no mfite ikibazo rero sasa burya tumaze wako dukundana n'umukobwa ntaramenya sasa wa big wari we wa frere sasa nabonye na fois passé sinavuga impamvu ndavuze nabonye na fois passé niyo namwe kumwe ngo ntarantaba neza ko munsi ntahuye ibintu abantu tugenda na tuzi na nyiki niki maybe unazo niwazo havagira ati no mungu tukunda kumengo arazwi cyane afise abantu bari proche yo cyane baba star abakina baki ibikini ibi je muri East Africa nabije bakese tutavugana muri East Africa nga kwa kuba Diamond ba Rayvanny ba Debene ba Medi ba Bahati muri Kenya Nyanshi Kikariga ari muri East Africa tutavugana ni back tabagenzi banje nabo n'abantu usanga benshi ni biraro rabitse rero ko umuntu yabona tuko tuvugana nabo tuzinanye hogiye avuga ati ne big cyane ubwe mugenda wese ko nawe umeze neza kwera ikize kitakipunguka muri we maybe no abantu mfite ubwo n'ubu ivuga ati no muntu kaza ariko navuga Diamond ku telefone azavuga ati umuniga kweri disiriko genda ne so rero no ufite ubwo wundi bwo jewe ukora iki kugira ngo bo cyo nkora ndemushamwe bukebuke anahure bukebuke sindamu focusinga kubijamo cyako by'imiziki ntavyarimwo sizamenyereye no manya yakuze yugaranye yakuze yiga ivy'imiziki sivyo byiwe andika wongera ngo lo physique compte ko chuki Noresi Byo gutabaje twamenye d'abord na Oya ibyo tuzobigerako Oya twari tuje kwikorera iki kiganiro n'ukwera n'ibinye twavuye tugiye Biragongana Umaranye umwanya ungana gute none Ndi muto Sinavuga mwana muto vraiment Mvuze muto muto vyumve kandi muto cyane gose gusumvye navyibaza Ubwo buti none ko nibi bintu byose ndiko ndakora ndashobora kuba ndiko ndatwagwa nakubwiye bana mama je dukunda sinejeje nyene gusa mugira umuhungu wese ukaja mu rukundo play your part playing a part ya kuri ibikenewe kuri mbwa zo guheba zo vuga ati je nakure n'umuhungu atari yimba gatara muhimbire safi sana umuze neza cyane do bitaho so ngo kwiyemera no wo playing a part ya kuburyo usanga avuga ati no waja kubura tuguma afise inyota kumva ati je ubwe namurega nuko namuhevye narakoze amakosa azoguma kwiyumvira ubwo agiye gura n'umuntu ugasanga umukunda ngo ati yarakoze kumvira muza bwaje timbugi yari mubiki azogunda no murakubwira ati ngo ujya muhimbira afafashe kumvira n'umukobwa aramugeza twara muri disi ko twatenga n'abandi turi mirigara kuje bagenze akunda n'umuhungu ntiyeme ko banakundana bazo umukobwa akunda n'umuhungu
umwaje turi mu couple ngo jenga wapi kandi twari mu rukundo bavuga ati wa niba atabimwe wazi yacambwira mu bacha ati Biggy urabizi wewe two tuzanye tuvuga kubwizo kure ije gacambwa cyane afasha naje numva wewe ntazi ngenda kwishira gute azimba yo gute agira kimwazi hariho cyane namubwira cyane ndi umubyeyi wawe mugani ibyo ntwari uri kuna ya ubugye no wamukunze gusa uburyo burasumbana Biggy uburyo bw'amahera siyo navuze ufate wowe umukobwa mukundana basi fata ama responsabilité make aboneka nubu ayaboneka aro iziboneka apambo ico nahanka niryo umukobwa ucika kumugurihira ishuri ivyo wapi ivyo ko asasa kwa kwagirana karanya abikubwiye ngo bikore maybe wo vyansi nyine complete bavuga buza bwaso bikora mugahe umukobwa bavuga ati okay bebe wisukisha kabiri mu kwezi abandi ba ni kenshi bandanya sema pesa bandanya mu kwezi urumva umuvuga ivyo byo gusuka acayebaze yuko umuvuga kwadasutse gusa ari muzikene dasutse basi mvuga hasi ibintu by'inzara gusuka basuduke twakobwa kwamubwira ati okay mbaye 30 canke ijana ongereye cyangwa ati okay dafite 30 menda kogereza nawe ugenda usuke canke tora yose gusuka n'ibihumbi 100 ntimuze mwiyumvire ngo barababesha na is okay tahe gusohokana n'umuhungu hari umutipe twakoranye ikigano wo mu mizi mwatubwiye ati utagira amahera nturongore ntukunde ntugire voilà urukundo utagira amahera babishe ntuze yitwa sinafata Idrissa yarabivuze ati utagira amahera t'as le droit yo gukunda t'as le droit yo ashazoka nkatira kanshiremo muri bintu sindiko ndabesha sindiko ndayimvanta wowe nawe urabisubiyemo utagira amahera utagira amahera ivyo uvuze nivyo bone kuvyumva wewe none si bon niba gerageza mugabo singuciriyemo singuciyemo ngo ndakubwira ko udafite amahera udafite amahera ufite kunda utagira amahera urabisha cyo cyabe kabiri naco Cukunda n'abantu mungana muri ku level imwe. Ego. Ura kwiyumvira umwana akora imitahe wowe uramubonye umusanze yasohokeye basi arashobora kwiyofra bene uvuga gute impuzu y'ibihumbi 300 canke 400. We naho ushaka kwigura n'impuzu yo musabane mwe. Yambara ibirato n'imiburi kirato kizimbutse ni 100,000 ndeko ndabikubwira ashobora kuba ariyo umuntu wese twese dufite impuzu zitandukanye. Kuri ko imana ndatose lakodero none ndabivuga niko yimereye nibwo buzima bwiwe epi wewe uraje utanguye kumushima wowe uritangura kiyumvira ati none ko jewe esko je ndashaka kwambara ikirato 50,000 ukabanza ukiyevareho esko ndi capable yo kuzobimuha ibi bintu kuko niba utabimuha arafise peut-être abandi bahora babimuha babimushiramwo iyo mitahe canke nawe arayashiramo ayo mafaranga niba ubona ko atavyo ushoboye vamwe ugenda urondera bamunganya imitahe hanyuma ureke kuza kuvuga ngo umwana ngo ni ngora zimba ngo arakunda ibintu byo luxe abantu bose dufite mu buzima butandukanye ari kuba mwijabe ataco bitwaye canke muri ndaga mu kanyosha frito ataco bitwaye ariko ari uwundi muntu akubwira ati jewe sindabikunda kandi kuba meze gutyo c'est pas c'est pas la fin du monde niko umuntu wese arafise ingena ameze rero wowe nawe warumbajije ngo niko bimeze umenga basi ndirago niko bimeze none wewe ubwo wawe nk'umukobwa sinzi nibara gushi sinzi level uriko nimba wambara bya same canke umuriyoni uko level yawe uriko ntibirashika wewe nyine ukikundira umuhungu ari hasi cyane none je namukunze byase kumukora sawa ari je namukunze bon ntabiranshikira jewe ntibiranshikira bwaragushikira oya kuvuga ngo ndakunze umuntu ngo ndamusanze ndamaze gukundana n'umuntu kujya abandi bose bakundana nabo hanyuma mugakundana uko muba muri kose haba mahaba na mahera canke ataya hari mukabandanyana mugabo urumva ngaho ni shwa y'ubuyi wawe mugabo wowe tu viens je nariko ndavuga wa wundi aja kuraba umwana umwe aja ugatangura wewe mu byimviro by'iwawe ama target yiwawe no kurondera abakobwa basa neza bakini biki hamugaca utangura kuza kumuhinduza niyakwemerera ko muja mu rukundo uriko uramuhinduza ubuzima yarabayemo kwiri ki wagiye muri abo wowe mwamenyanye jewe nama mbanditse inzara siga inzara z'ibihumbi 100 ndaguhaye akarorero et puis tu viens nakubwira nti sheri ukambaza nkakubwira nti ugaca utangura kumbwira ntavyo nkunda bihindure bigira kwiri kuza kumpinduza kuno nari imeze alors ko ari byo nari nkunda kandi hanze hariho abakobwa ushaka urukundo ruri stable rwa rube stable iyo ni mpamvu je nkunda abantu bose ushaka urukundo rwa rube stable kunda n'umuntu muri level imwe ego ukaja umuntu usumba ya level nk'umuhungu uzokwamubona kumengo urasuzuguritse usanga ni yajya cagiye uzo kwa mumugaya ugasanga mu bagenzi abantu mu president n'umwemera kuko musumvya level mugiye ukuza muna gusumvya level zo kuma wikanga complexe d'infériorité kumenga kugaya
kumengo agiye kwitefa nk'isaha yo bati kuvugana n'abandi ukurancamwo kweka gusumvya level guma uvumengo nyene nibwo nkunda nyine gusa amalevel yose ibintu birahinduka kandi ushobora kuri bihindutse muri kumwe mu rukundo la sava muga mugiye mutaraja mu rukundo vya vrai uzafite umugeze siza kuvuga izina akunda no yafise umugore rero mu type wowe buza bwagumye buduga ubaduga nka mahera avasa duga maduga yavansa tagwata kwambara iketo cha desa cha 3 yawambe iketo cha 20 30 aja kuri 5 impuzu nziza gusa ikiniki muga umugore wiwe ntikeze yumvira ngo waduga wa muntu nyene wo mu nzu yambabwa bupira umwe ngo mfasha umwe ngo umunsi mukuru bibo amibe canke malaria akwaye malaria uribona basa imisi yose yamafuta akeneye igitenge ngaha imisi yose yoga ku mugora mugabo kandi atamusanga kuya nyirameze umva ntigeze waduga ariko umugabo yaraduga hageze aho rero bunyene nzeretswa ntwabire ubu rero umugabo mugiye ngo mfise umugabo ati jewe wapi nimetera yambuye none ko katobimubwira uwo mugabo ye nako tamubwiye je nambwiye ati mfasha umugwanje mumbwiye asakerebuge none ko katorondera nko wowe uzogacapisha uyu akarondera umustiliste rega jewe ndashaka kuba ntafise impano yo nako tagize we umugore wo kwakumwe mu mutwe compliqué ehera bayego ntaco abantu ndazi ko abagore defa turagoye urumva mugabo niba jewe nkunda wandondera umustiliste ukagenda nyumba ufise abantu mukorana muri lo parisien cyangwa muri village dushake dufata hamwe isoko mwijaba hari abantu batadaze impuzu nziza gose ukagenda ukamurondera ukamubwira uti jewe nshaka ko uzurampa uduhuzu tw'umugore wanje kadutana vyo kwanga Biggy yo kwanga kuzambara ntivyo kwanga busa bwa zambara ni kwa kunye usanga nyene umuntu yamenyeye kwiteza kubambe kuko mvu nyene yajana bigeze n'ubugireki akamenya nyene atarimenye ntavyamenyereye nabo bageze yo level yaho usanga umutipe atacemera nabo bwati kandi amufise mu jema namanje kuva kera rero ndabona iki ni kiganiro kiri kwacaho nyene bagenzi kuko byabaye byinshi mugabo kwa kiranswa uko biri kose ibinye tuko turavuga ibintu bibaye kandi peut-être ntibiburu wabifasha sivyo none Biggy aha na Landry ariko aravyumviriza ngasi kijimo yavuze ko kwa kwemera naho uzura ba romantique uzura sheri wawe ni yabibona ukabutaramucapira wewe waramugiriye nabi bon ugasanga nko izo urukundo numenga gise nibwira ko cyane gusa ico cyose James amanga meshi iranje James fresh tagufite amanga meshi tagufite amanga meshi ufite amanga meshi timide urumva kandi abahungu bari timide bojyanye usanga ari bamanyanga de aya kwe ndakubeshe prema ndakubeshe ni black ni no kubesha mugabo urumva gusa nuko utaramenya cyane ngo menyere cyane ariko ubundi je ntabwo ndi timide cyane bon sinzi nyene ngira nivyo nyene no kwera nakuzi mugabo urumva kandi no kuba romantique ndi romantique nyene cyane birazo abandi baranzi sheri wawe atadusange basi muri commentaire bitubwire cyangwa uwo mwarasohoka no kusaba ex bangagana oya si benshi kwe je naje meze nko kwa Biggy je nkunze nkunda umuntu umwe mfise bake vraiment kandi namye ndi busy n'ubuzima ni chapira nyene ndi busy no kuduza impano yanje rero niyo mpamvu nta ex benshi bise kwe shirari Who is calling? Yadumvise nane yuko tuko turamuvuga none. Biggy basi kintu wogenda umubwiye Biggy ngaho bunyene naho ikiganiro tutarageheza tuzogenda turafatanya ibintu byinshi. Dufise plan ndende tuzovyinshi cyane. Boy cyo mubwira uyu canke Landry. Oya banza ubwira uyu. Duhere kuri inde Landry. Duhere kuri Landry. Bo je Landry ndabona mushimire cyane jewe kandi ndashobora nyene karaduga cyane munoze mu micapire yiwe kuko avyifoto yatangwa gucapa kera ndako ndamwe ifoto yiwe mu nzu ntikaro gafoto rakibuka kera sigafoto kakera gose umva ugereje kurangene yagiye yameyora yagumye yaduga cyane si wa wundi yagumye kuyanivo nyene abantu usanga nyene aguma kuyanivo nyene usanga nyene wapi ndagushimye cyane wabanda yoduga hama kandi jewe ndamwituye ntangabira kabisa no umuntu arako twanye neza nivyo nova kuri Landry hamije kabera cyo kwano wifuza kumukoresha naho ari ngaha ushaka kunca kuzumbwire nzomuguha nawe ushaka kumuronka wandika Landry Art kuri Instagram Landry Art 07 cyangwa Facebook Landry Art cyangwa Landry dollar ni Landry Art 68 055 5738 60 kombe 68 055 5738 aba diaspora Tuzo kwa ndakwemeza kwa masuka bya diaspora uzocapa mino minsi. Ashini benshi vraiment bamaze kunca ko byavuye kuri wewe baba diaspora kwe. Nubu bagume baza karibu twakora. Diaspora nzogwa diaspora watanga amadolari. $600 40 imwe gusa. Urayibona? So renda gushimira cyane hama ujya nawe. Arenda mushimire cyane kwe. Mbonye uyumva gute? Neza cyane.
I'm proud. Aragutera ishema cyane gose. Biggy ibintu se akarimi kakoresha siko kakurongora vugisha ukuri uzogumuko. Kizohinduka jewe. Uvugisha ukuri. Biri hafi ahubwo reka turondera costume. None si binyene ndiko ndamubaza. Urumva yuko wewe decide. Ndiko ndamubaza. Si azoguma ari amurabanira ijisho. Yahinduka niyo ama responsabilité yo mu rugo yatangura guhinduka canke naho urumva agatangura kumufatira abana n'ibikini bikora urukundo ruzoguma rwa. Mu rugo ukunze kumukonyera. Mu rugo bakunda kumbwira ngo bibembwa mwerekana mubwira nyiki ngo bizohinduka. Barona bose byo ndashika byo mu rugo. Mugabo ivyo nifuza just nifuza ko vyo ko tumeranye. Nifuza ko azokwama ahubwo mbera mu shashe iminsi yose. Ambere mu shashe iminsi yose ndamubwira. Byose mu gatondo niwe utangura guhamagara. Niwo mu mbere magara. Byutse mu munsi. Yo. Ndakonzi. Bivugisha ukuri. Ntakonzi vyo. Ko je hari igenda kurondera kuri telefone nkaguma nsanga utari connected canke unokoresha amayinite. Yego. WhatsApp uri twa kuri WhatsApp ahubwo yo. Call connection tameze neza. Wovuga mu gitoro cy'urazimvye wose kentameshimira Imana d'abord. Kandi kiyacu mbwini watene wanyigishe gusenga. Nabihevye. Hanyuma. Yego. Hama meje gusenga mvuga ati Imana thank you. Hama ngacatsi imodoka ngacangenda. Twaje nko kiyacu mu gitondo mu kwiradio kuri Black FM. Mbere ko ninja mu kiyamaza kumwamaka mvuga ati bebe wavyutse neza. Cyane za kazi. Twavuga no vyotse. Okay. Hama meje kiya mvuga ati naje kiganiro. Ngiye muri bindi bintu amaprogramme yanje umunsi wose. Uramuha programme y'umunsi wose? Neza cyane. Okay. Ateza kuba yego. Nama programme y'umunsi wanje wose cyangwa cyangwa ati programme yanje umunsi wanje wose ni. Maze kuyimo nubwo ko abadi umwe yakumaye ho mbandi. None mazica bari muri ahabari. Nubwo ko jewe nta ntwa umva sinzi. Ko barazi ko turi ngaha. Arabizi. Cyo kana arabizi. Okay. Baho turi muri bintu byazi. Ntazi cyo turimo. Wo wazi yuko wofate Ndikamba hatiko turi mwijaba ariko kandi aziko turi hariya. Okay naje. Natwivuga kwera ibinye nyene nya bisise ko ndabikoramo nyene nanga nyene ko bimenya ubu ndiko arazi ko ndi kumwe na mwebwe. Okay. Okay iki jambo naryo mubwira. Jambo ko namubwira ndamukunda cyane. Sibizi na muprometa ariko hanene byinshi nuko ndamufana ndamukunda. Bara yuko ari episode ya mbere reka. Ko kiganiro cyari kuryoha yaba cyari kuri Sevanante. Sevanante kandi dufise ibindi bya reka Valante. Sevanante ndiko ndakayi wanje Sevanante. Reka tuyirindire nayo. So baby I love you so much and I wish you the best. God bless you my baby, you know. Abahungu muze muraba romantic nkafite. You know. Abahungu muze muraba romantic. Ntibabahaye ntibagume bifuza ngo dushaka ngo nkana kahama mubwira abagabo banyu byo mwifuza canke abagore bandi mwe namwe bw'abagore bamubwira abagore banyu. Nakoze cyane Biggy. Alright, thank you so much. Ndashimiye cyane abakunzi ba BI Media, BI TV. Niteka rya ntangere kubona namwe kandi nabibagiye kubura kuri YouTube vrem. Yeah, jana bya YouTube anyway nuko ariko by the way thank you so much. So thank you BI TV. Thank you guys mushaka kugira subscribe, ma commentaire turakena ya musi. Turashaka ya musi muvuga tuzi eske Biggy romantic cyane romantic. Nta romantic muyivuge mwandi romantic sha. Mugabo wandi mwamubonye. I love her ndamukunda cyane. Anyway, see you episode zigeze kwikira zose muzozabana kuri BI. Mbese no kuri ndafite YouTube channel na créer yaje na madame. Ndamura do story time. Yeah, do atamwo. Ngiye twaje duhura, ngiye twaje tubonana namwe by the way turi kumwe namwe bwezo turakorana. Ama episode agiye atandukanye. So yeah, thank you so much and keep on subscribing, keep on sharing. Hama mugire na comment ya musi turakunda cyane. Thank you, we love you so much. We out here. Teni baza ko bitakenewe. À la prochaine. Merci beaucoup. Bien vrai.